nagira ngo mbaze nyakubahwa Umushikiranganji atubwire ingene aya mahera ico yaragenewe. Murabona nka EBC, Exim Bank of China, EBI baratubwira amahera les deux colonnes mu marundi no mu madevise. Mugaye imbere yaho ntitubona ico yaje gukora. Amabarabara yose ariko ikaburimbo yose yubakwa mu mafaranga y'ideni. Nta barabara y'ikaburimbo na rimwe dufise byubatswe mu mafaranga ari muri bije ya leta. Ako nakarero mwese mushobora kubona hari amabarabara mashasha canke amaze imyaka mikeya. Ingomero zose ziriko zirubakwa zubakwa ku mafaranga y'ideni. Nta mafukushwe no munsi nta butunzi dufise bwotuma turonka amamiliyaridi y'ukubaka ingomero z'umuyaga nkuba. Ubu birashobora kuza tumaze kwitunganije neza, ariko gushika no munsi uko bimeze amadeni yose tumaze gufata ni muri iyo ntumbero, ni muri ivyo bikuru amabarabara, ingomero hamwe rero n'ibyo gutunganya ivy'uburimyi usanga harimwo amashirahamwe ya FIDA akoreramwo. Kuri tableau yerekeye ivy'amancoût de dette intérieure, cacaye muri gestion y'amaavance consolidée par les avances de la Banque centrale. Muravuga neza ingene mujera izi avance izigiza l'échéance yuko muca mugira ivya rééchelonnement canke mukashira ku myaka myinshi. Nashaka kumenya neza ico mutegekanya muri gestion y'amabon de trésor et obligations de trésor zigeze kuri échéance. Mbega ico gihe muca mukora iki? Ubwo ni muca mugira reconduction tugaca tugwa muri cercle vicieux. Muca mukora iki yo hageze? Mbega ubunya abantu batanze ayo matitre boshaka kurikipira amafaranga yabo muca mugira iki? Ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ni ibintu by'amakontabilisation y'amadon. Kuko nk'aya madon ahabwa regidezo par exemple. Ndabona yuko jiji murembwe harimo amafond y'amakredi ya Banque Européenne d'Investissement. Mugabo harimo n'amadon ari mu indani muri ya projet. Mbeko ari leta ifata amadeni. Mugabo mukaca muya regidezo. Ndota akarorero nka don ya centrale hydroélectrique ya Ruzibazi. Ijya don ni don y'Ubushinwa yahawe igihugu c'u Burundi. Mugabo regidezo niyo bénéficiaire de l'investissement. Ibaye bénéficiaire de l'investissement izoca itangura kurihisha umuyaga nkuba de yaramaze gutangura ayo mafaranga akaja muri regidezo sa contrepartie kuko bo nta investissement bagize. Muca mubijera gute? Ko bo bararonka investissement nta amortissement bagira ko nta investissement bagize. Iyo don yahawe leta. Muca mubijera gute? Ikibazo ca gatatu ni ikibazo cerekeye situation d'endettement extérieur. Ndavye le niveau d'endettement ni make cyane 594 millions quelque chose y'amadolari. Tukaba tuzi neza yuko Burundi batubuza gufata amadeni cyane cyane na Banque mondiale na za BAD. Nico gituma twe tuhabwa amadon tutaronka amadeni. Mbega nyakuba Umushikiranganji uravye ibi vy'amato concessionnaire sukutubuza kugira dutera imbere. Kuko igihe twebwe tudafata amadeni ngene iteka yabivuze umuntu agideni kugira aje kwiteza imbere cyane cyane yashaka kugira investissement kuma by'ama infrastructure n'ibindi. None uharuye ukaraba mu bindi bihugu biteye imbere, igihugu ca mbere gitunze ni États-Unis d'Amérique, igihugu ca mbere gifise amadeni menshi ni États-Unis d'Amérique. Tweba tuburize gufata amadeni kugira twiteza imbere. Iyo hageze kuri échéance ncanisho n'ikibazo bavuze ati mbega umuntu ashobora kuriha ideni afashe irindi. Iyo les bons du trésor zigeze kuri échéance zirashobora kuba ko conduit bivanye nuko isoko rimeze muri uwo mwanya y'amakondisiyo yaramwe uvuga les taux d'intérêt canke warayifise iyo bon du trésor ari intéressé abona yuko iyo bon du trésor n'ama intérêt bimukonvena canke akabihagarika. Mugabo muri uwo mwanya nta obligation afise yuko ari wategeza kusubira kuyigura. Iyo hageze ari échéance kuri remboursement leta irasubira igashira ku isoko. Iyo warafise leta yarifite ideni akeneye amahera irayamusubiza, hanyuma abandi bakeneye kugurana leta bagaheza bakayigurana. Canke iyo bishitse bigasanga trésorerie mu kigega byifashe neza leta igasubiza. Muri uwo mwanya rero bivana nuko iyo bon de trésor canke obligation aho ihereye kuri échéance nyene trésorerie ibimeze ni nyene ku isoko amafaranga aba ameze n'igiciro nyene kiba kimeze
n'ingene byateguwe ingene kubijanye n'ingene ideni tuza gufata rero so kuvuga yuko warafise bon du trésor akeneye amafaranga ko mu ico gihe bice bitera ikibazo hari ama bon du trésor agera à l'échéance ntituyarokondwize tugasubiza y'amahera kuko tubona ko muri trésor amafaranga akwiye bidakenewe gufatira ideni nuko bigenda birakogwa buri kwezi mugabo aha rero iyi strategy nikizomara kuko tuba tubona ku mwaka ku myaka 3 murashobora kubona ideni rizoshika kuri échéance ideni tuzofata bibijanye n'imigambi Leta ifise ku myaka 3 nico strategy izodufasha no kuraba ideni twofata inyere ryo barimeze kuri bari ideni rizimbutse ideni ribereye rero Leta muri rusangi Umushikiranganji sigo bubaka iby'ingomero z'umuyaga nkuba kuko twovuga ngo Leta ifashe ideni ryo kubaka urugomero Ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanga nguvu ngarugo cyo buja kubaka kandi hari igisata ca Leta gisanzwe kijejwe ubwo buhinga niyo mpamvu rero hacaba i retrocession kandi cyo gisata nka regidezo nishobora kuja gufata ideni kuko regidezo ni Leta musanzwe rero regidezo nishobora kuja gufata ideni nko muri banque européenne d'investissement canke muri BAD canke ntiyufata ideni vyo kundu ivyo ayo mabanki canke amashira hamwe mpuzamakungu agurana Leta kuko niyo iheziga igasubiza niyo mpamvu rero Leta ikigira iri retrocession iryo deni karihebera regidezo canke radio television nationale canke onatel kuko arivyo bisata bya Leta by'ubuhinga donc les services spécialisés de l'État musanye byari bijejwe uretse gukoreshwa petre nabi mugabo ivyo bisata by'ubuhinga nico byagiriyeho kugira ngo bikore ayo ma service public kuko Leta ifise itegerezwa kuronsa umuyaga nkuba abene igihugu kuko nta muntu w'umu privé ashobora kubikora Leta ni iteza kuronsa amazi abene igihugu mugabo hateza kwico gisata rero gifise ubuhinga kibikora hama ivyo kutubuza la dette non concessionnelle la dette concessionnelle ni deni novuga ritazimvye iyo tuvuga ideni ritazimvye ni mu umuguzi atunga honorable Olivier arazi umuntu agiye kwigurana ibintu bibiri bikuru ni nyungu donc le taux d'intérêt hamwe na échéance nuvuga ikiringo wishurira ko ideni rero iyo ugiye gufata ideni wishura ku myaka 3 umva kuca wishura menshi ukayishura icyarimwe umva bica bikuremera mu gusubiza la dette concessionnaire rero ni deni ushobora kwishura ku kiringo kirekire umuntu abifatiye muri rusangi hanyuma rikaba rifisemo imyaka utari ideni akenshi usanga baduha imyaka 5 hagati y'imyaka 5 irenga gatoyi kugira ngo iryo deni urifashe ubanze urikoresha umugambi hama uze uryishure umugambi wagiye mu ngiro mugabo ugiye nko mu mabanke ay'ubudandaji iyo myaka 5 bashobora guhebera nk'ubugiye nko muri banki de la ZEP ntashobora guhideni uwo mari myaka 5 tarabariha iyo icyo kiringo iyo periode bita periode de grâce iyo periode de grâce rero irakonta hanyuma rero na taux d'intérêt le taux d'intérêt nk'ubu twebwe tukigurana ko muri aya mabanki ya Banque Mondiale ya FMI mabanki multinationale cyangwa la BAD usanga ari hagati ya 1 na 2% mugo ugiye kwigurana mu banki commerciale nkaza ati DB usanga ari 7% 7 à 10% murumva yuko ari mu budasa hama kandi ntibaguha icyo kiringo kirekire cyo tuma uzuri hamake make niyo rero abadukorana rero cyane la Banque Mondiale na FMI kubera ko basanzwe baduha ingurane ko ibi twakize ngaho ibi biharuro n'amafaranga tuzokwishura ideni mugabo dushize duharuye nk'amafaranga Banque Mondiale duha y'imfashanyo atari deni n'amafaranga menshi cyane rero bagiye bati rero mu gihe tubaha amafaranga mutazokwishura si byiza ko muca muza gufata n'amadeni azimvye kandi atazobafasha gutera imbere si byiza mu guma munegosia mukaronka amadeni atazotuma ikigega kiremerwa cyane mu gihe ubutunzi tubona butarakomera ni butaragira ingufu zikwiye zo kwishura ayo madeni aremereye ni muri iyo ntumbero rero igihe ubutunzi bwifashe neza tumaze kwerekana yuko twimbura ku mwaka
tukaronka amadovize akwiye kwishura amadeni, tukaronka umusesekara kuri bije, nta kibazo yuko umuntu acaja ku isoko agafata ideni ryo ryose, kuko biba biboneka yuko iryo deni ushaka kugishura. Mugabo muri iki gihe tugikorera ku bintu by'imfashanyo, kandi biboneka ko ubutunzi bukiriko burisuganya kugira ngo bushobore kwifata neza, niho barusaba yuko twofata la dette concessionnelle. Ugiye kuri dette d'ailleurs ugiye no kuyisaba ino concessionnelle usanga utanayironka bijanye na cotation dukunda kuronka. Rero nukugira ngo rero twirinde ivyoremera ubutunzi bw'igihugu usanga gutera imbere ahubwo tujye dusubira inyuma. Rero sinova ngo dusubiza inyuma, byovana twebwe nyene twitunganije mu kondera ingurane cyane mu kuzikoresha ibintu byo rutuma dutera imbere.